Mbere yuko tubashitsa ko amakuru akomeye cyane twabateguriye, reka dutangurire ku majambo akomeye cyane ahijeje kudushikira umwanya ku mwanya. Turashobora kumviriza ikudeta itangajwe ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu nga mu gihugu c'u Burundi. Ni nyuma yuko igisirikare co nyene gejeje gutegura umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi, nyuma yo kuraba yuko umukuru w'igihugu nyene c'u General Major Evariste Ndayishimiye ataco ashoboye, ahubwo yahemukiye abana b'u Burundi barungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Nayo se umukuru w'igihugu nyene c'u General Major Evariste Ndayishimiye baherereye he? Ubwoba n'igishikani vyose. Reka nsubire ndaguye kaze nshuti munywanyi wacu, ndaguye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganda dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndaguhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Ndababwira ukuri, akanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Felix Antoine Tshisekedi ariko arakorora amosozi. Ni nyuma yuko asaba umukuru w'igisoda c'u Burundi General Prime Niyongabo kureka gufata ingingo ikomeye cyane. Ni nyuma yuko General Prime Niyongabo akakanya ajeje gufata ingingo ikomeye cyane, na cyane ko biboneka yuko umukuru w'igihugu nyene c'u General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu amagara yiwe agiramiwe. Umukuru w'igihugu nyene c'u General Major Evariste Ndayishimiye ibijanye n'amasezerano yari yavuganye na mugenzi we wa Kongo gushika ubu ngubu arahejeje gufotwa n'igihangange General Prime Niyongabo we n'abasoda batahutse bava muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo n'utundi tugwi dutandukanye twishinze gutembagaza ubutegetsi bwa nyene c'u General Major Evariste Ndayishimiye. General Prime Niyongabo atanze itegeko rikomeye cyane, ariko mu ijambo rya Tshisekedi rikomeye cyane yaciye amushikiriza. Ni amakuru akomeye cyane tugira ngo yose tuyagaruka ko mu buryo bw'idoni munyemerere tuze kuyagarukako. Gushika ubu ngubu ibijanye n'abasirikare b'u Burundi kubw'itangazo ryari ryashizwe ahagaragara ku mvo zo kubesha, ni itangazo rigiye kuvuguruzwa n'umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo. Ariko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira, hari ku basoda b'u Burundi bari mu kiyaga nyuma y'uko gushika ubu General Prime Niyongabo yeje gutanga itegeko. Ndabibutse yuko hari n'abandi basoda bajanywe Kinshasa kugira ngo bacungerere umutekano w'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi Kilombo. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ni munyemerere tuze kuyabashitsa ko mu buryo bw'idonido. Tshisekedi mu majambo akomeye cyane ashikirije na majambo ateye agahinda, agaragaje umubabaro na cyane mu majambo ashikirije umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo. Ni munyemerere tuze kubigaruka ko. Reka nsubire ndaguye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo ya Burundi News TV, muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze. Reka rero nsubire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora akaniko karyonda gusamuruka musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazujyana nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayira amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politique, umutekano n'agateka na muntu bukatorezwa n'umugwa bimenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yejeje kudushikiranga mu gihugu c'u Burundi. Aka kanya umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo nyuma yuko atariko aravuga rumwe n'umukuru w'igihugu nyene c'u General Major Evariste Ndayishimiye, ari nazo mvo umwanya ku mwanya turashobora kumviriza ijambo rishikira ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu rivuga yuko umukuru w'igihugu nyene c'u General Major Evariste Ndayishimiye bahejeje gusubirizwa bamwe mu bihangange bikomakomeye nyuma yuko leta vy'imfata kibanza yoba igiye gushirwa ko umukono. General Prime Niyongabo rero nyuma yo kwibonekeza umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyene c'u General Major Evariste Ndayishimiye, aka kanya noneho afashe ingingo yo guhagarika abasirikare bose bari barungitswe mu ruzi mu kiyaga ca Rusizi. Bamwe mu basirikare bari ku micungararo rya Goma baturuka ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko amakuru ava muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kubwa amasoko yacu yibanga mu gisoda c'u Burundi, hari amakuru akomeye cyane dociye turonka Felix Antoine Tshisekedi mu ijambo riwe rikomeye cyane hamwe n'ijyanganye ngaha mu gihugu c'u Burundi. General Prime Niyongabo ni ijambo rikomeye cyane riteye umubabaro. Felix Antoine Tshisekedi arasaba General Prime Niyongabo kureka amatora akabanza agahera, na cyane ko umutekano we ugirame. Ni nyuma yuko icoba
M23 yateye umukuru w'igihugu ca Kongo ari ico bagiteye ubwoba. Bikaba mu nyuma z'uko gushika ubu ngubu ari nabwo Felix Antoine Tshisekedi yatakambira leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo isabe umwari wa M23 guhagarika iyo ntambara. Bibaye mu nyuma z'uko rero n'umukuru w'igihugu caciza c'u Burundi yahiye ubwoba gushika ubu ngubu ubwoba n'igishikari vyose ku mwari wa M23 nyuma y'uko n'amakungu yatanguye kuvyivangamo. Abasirikare rero bagendenira umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arabafise ubwoba na cane ko umwanya ku mwanya barashobora guca bamugandagura ku itegeko ry'igihangange General Prime Niyongabo. Gushika ubu rero ntaho kwizerwa mu gihugu c'u Burundi na cane ko bica biboneka yuko ijambo rikomeye cane ryo gutera ubwoba General Prime Niyongabo ari uko Felix Antoine Tshisekedi yamushikirije yuko umwanya yoreka abasirikare b'u Burundi bakavanwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo umwari wa M23 uzoca ubona akaryo ko gufashanya na za Red Tabara n'iyindi mirwi itandukanye iri muri ico gihugu. Ivyo vyose rero akaba yabishikirije mu gihe yariko arakorora mu mosozi imbere nanone yuko ibiriko birakorwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biteye ubwoba. Asaba yuko rero General Prime Niyongabo yofata ingingo ikomeye cyane nayo nyine tugira ngo tuze kugaruka ko nayahe majambo y'ibanga bagiranye kubijanye n'abasirikari b'u Burundi barungitswe mu mpisho n'abandi basirikari b'u Burundi bakwiragijwe irya nino mu kiyaga nyuma yuko ku nkengera za Goma gushika ubu ngubu hariyo amabatayo 3 y'ingabo zacu z'u Burundi. Ubu benshi rero bwatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi avuga yuko ingabo zose z'u Burundi zakuwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abasirikare rero bajeje kubivuguruza na cane ko babeshuje ubwo bubeshi bwari bwashizwe ahagaragara n'umuvugizi w'igisirikare cacu c'u Burundi. Ni nyuma yuko abasirikari b'u Burundi bashitse ngaha ku kibuga c'indege citiriwe Meek Ndada i Bujumbura gushika ubu nawe nyene bajeje gufata ingingo ikomeye cyane aho biyongoye ku karwi kari gashigikiye umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akaba ari nazo mvo rero ibintu ngaha mu gihugu caciza c'u Burundi bihejeje kuyangara. Ni munyemere rero ayo makuru yacu tuyatangurire ku ngabo z'u Burundi nanone mbere yuko tubashitsa ko ivyo vyose biriko birashikira Felix Antoine Tshisekedi. Turaza kugaruka ku mwari wa M23 nyuma yuko gushika ubu nawe nyene uhejeje gufata ingingo ikomeye cyane kubw'amasoko yacu yibanga muri wo. Turaza rero kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane munyemerere mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru avurwa kuri abo basirikare. Munyemerera amakuru yacu tuyatangurire kuri uyu mabaro w'abasirikare b'u Burundi n'ingingo zikomakomeye ziriko ziratuma vyose ibihangange bivyinjiramwo amakungu n'ahandi hatandukanye boba intererano ziriko zirava irya nino tumvirize imvo zavyo. Reka rero dutangurire amakuru akomeye cyane kuri aba basirikari bacu b'igihugu cacu c'u Burundi nyuma yuko rero ariko harumvikanwa kandi hagakurikiranwa amajwi y'ibanga ateye ubwoba. Amajwi rero ariko arashirwa agaragara kubijanye n'ingabo z'u Burundi n'ibindi bitandukanye. Gushika ubu rero aho twigereye mu ikambi y'igisirikare gushika ubu ngubu ibintu birababaje cyane n'amakuru ateye ubwoba. Umusirikari rero agiye kuba uwande muri Kongo yicishwa nabo agwanira mu Burundi akagwanywa nanone kandi agakurwa agahuzu n'abamujejwe. Gushika ubu rero abasirikari baherutse gutahanwa inyuma yo kwanga kugwana n'umari wa M23 muri Nord Kivu bari mu magorwa atagira izina. Bano rero basirikari bashitse mu Burundi kuwa gatandatu heze ku mugoroba ariko mu nyuma z'uko ejo haheze barabangamiwe cyane. Ni nyuma yuko bagabanganywe mu makambi 3 Muzinda, Mujejuru na Cibitoke intwazangabo zajanywe mu bwa polisi militaire i Bujumbura nyuma yuko nanone bose hamwe bababa 200 niko amasoko yacu mu gisirikare avyemeza. Gushika ubu rero bapfunzwe batambaye agahuzu. Amakuru rero twakuye mu ikambi ya Muzinda bivurwa yuko muri iyo kambi no mu ikambi ya Mujejuru gushika ubu ngubu avuga ingene abo basoda bafashwe nabi cyane. Gushika ubu rero na nivyo ndabwira ukuri nivyo bagiye bigiye gukwegera umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akarambaraye. Umusirikare umwe rero yatanze ijambo rikomeye cyane ku mukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ndabibutse yuko abahora bonyene barwanira muri CNDD-FDD gushika ubu batariko barashikirwa n'aya mabi ariko arakorwa na nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Umusirikare umwe rero yaduhaye ubutumwa yatanguye agira ati amahoro rero
ubu rero tuvugana ndi mu ikambi ya Muzinda, imwe mu makambi avuye nanone y'abavuye muri Kongo bashikanyweyo. Gushika ubu ejo barambuwe nanone impuzu z'igisoda, no kuvuga ko ubu bari mu iboka nanone ubu naho bariko barasambisha umuntu umwe kuri umwe. Ni nyuma y'uko rero nta nakamambiri bafise, ntibemera ko tubabona nabo kandi barabaciyemo imirwi itatu. Bamwe rero bari ku Muzinda, abandi bari mu Mujejuru, abandi bari bakeyi bari muri Cibitoke. Nimudufashe rero bije ahabona kandi mubwire abarongoye igisirikare ko tutabashigikiye na gatoyi kuri iyi ngingo iriko irafatwa. Gushika ubu rero uri Mujejuru nawe yanditse ati nagira ndabamenyeshe ko aba basirikare bava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hariho abazanywe mu ikambi ya Mujejuru, ariko abaje hano barafashwe nabi cyane. Ubu rero barakuwe impuzu, basigaranye utubura two munsi n'udupira two munsi, ariko nanone kubari batwambaye, abatari batwambaye gushika ubu ngubu atagahuzu nanone bafise. Biratubabaza cyane kubona abantu barakuwe umwambaro w'igihugu bakajanwa mu mabanga bambaye umwambaro n'ibendera rya LDC. Barahemukirwa cyane, abatari bake rero bagwayo. None rero abarokotse bafashwe ukuntu guteye isoni gutya. Ibi rero bintu ntibizotuma igihugu cacu cy'u Burundi cyongera kuronka igisirikare, na cyane yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bigiye kumukwegera akarambaraye. Nayo abasigaye igoma nabo nyene baraganya. Abasirikare rero batubahutse gutaha nanone kubera gutinya ko nabo nyene bo kwandikirwa kandi bo twandikiye. Bivugwa yuko abo basirikare bo twandikiye ingene bariko barasubizwa nanone ku rugamba ku nguvu. Umwe rero muri abo yanditse ati ndabaramukije cyane, mpora nanone mbona mudutabariza abasirikare n'abandi baba muri ibi bibazo bitandukanye ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Jewe ndi umwe rero mu basirikare bari kubona amakuba atandukanye ngaha igoma. Abasirikare rero twarasanzaye, turabura umuntu ashobora gufata ingingo ngo tuve aha twugaraniye. Ni nanone rero ni nyuma yuko kuko rero twarasanzaye bihagije, ariko abari bagiriwe amahirwe yo gucika umwansi kubera muri PIC nanone brigade turi guhura n'ikibazo gikomeye cyane, aho none muri iyi aho twatawe biravurwa yuko abo bose ndavuga Kapiteni Nsengiyumva Leonidas gushika ubu ngubu rero aratumereye nabi cyane. Intambamyi rero ni nyinshi cyane, batubuza gutaha kandi ubwato n'indege biri ko biraboneka. Ku munsi rero wejo waheze ni nyuma yuko abasirikari rero twarabarahiriye yuko tutazasubira kurwana n'umari wa M23, tukaba dusaba yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafata ingingo ikomeye cyane tukakurwa muri iyi ntambara tudatahurwa. Aho naho rero uwo mukapiteni yaraturetse nanone tururira imodokari tuva mu gisagara ca Goma nk'uko mwavyiboneye ku masanamu yagiye atandukanye ku marerese agiye atandukanye. Aho rero twari mu bimodoka vy'intambara tuva bavuga yuko twoba tujanywe nga mu gihugu c'u Burundi, ariko rero twageze Goma ivyo twahaboneye nakamaramaza. Gushika ubu rero biravurwa yuko twuriye imodokari tuva mu gisagara ca Goma aho twari turi tuja ku kibuga c'indege ca Goma, ariko twagiye rero twiruhutsa na cyane tuvuga yuko twoba tugiye gushikanwa mu gihugu caciza c'u Burundi, ariko twagiye twiruhutsa, ariko twegereye ahegereye aho twari turi. Uyo musirikari yaciye atanga itegeko atelefona i Bujumbura avuga yuko twagumutse kugira ngo bace batwururukana nanone mu gisirikari, batwirukane mu gisirikari bongere banatwagirize yuko twahatswe gufata ikibuga c'indege ca Goma. Aho rero bari bahejeje kutudandaza kugira ngo dushikire mu maboko y'igendereza twice. Ni nyuma yuko rero vyaje kugorana ko abasirikari barenga 200 bahavuye burira indege nanone burira indege ibatahana mu gihugu cacu c'u Burundi. Bamwe rero twaratinye tumaze kubona ko uwo mukapiteni Nsengiyumva ataje kandi abasirikari bahiswemwo gusubira ku rugamba, ariko ntabwo twiteguriye guhangana n'umuhari wa M23. Uwo mukapiteni rero afatanije kuri ubu ngubu n'abasirikari bo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'amategeko ava ku murwa mukuru wa politiki Gitego, bakomeza kudutera ubwoba ko tutabandanije turwana ko tuzicwa canke tukirukanwa mu kazi. Ni nyuma yuko rero twebwe turabasigurira ko atabwo twumva impamvu turiko turagwana, ariko ababivuze nanone baca bashirwa kuri liste noire. Ni nyuma
yuko rero bivurwa yuko bakakujana ku kibuga c'indege kugira ngo upfe nanone uje no gupfungirwa mu iperereza ry'u Burundi. Ayandi makuru rero akomeye cyane biravurwa yuko nkuko yabandanije ati ntidutahura ukuntu abasirikare ba Burundi twaje nanone gufashanya n'aba FARDC ariko bakaba ari bo ba mbere batugirira nabi. Ubu rero hageze aho umusirikare w'u Burundi ukaba umututsi bagukubita nanone utirutse n'ukwicwa wo kwica. Biravugwa yuko rero uko turwariza nanone ko turi inyenzi za M23 nivyo rero batwagereza. Uravye rero ukuntu turiko duhangayika nanone muri iki gihugu turimwo tudatahura imvo zavyo, nabo rero turi gufasha urugamba baca baduhinduka. Rero biratubabaza cyane, turasaba leta y'u Burundi itwigire ikibazo cacu idukure ino canke bazohore abana bacu ibiriko biradushikirana cyane nkuko umusirikare yabishikirije n'umubabaro. Ndabibutse yuko rero uwuvyumva wese abishaka atagahato, ariko ndakeka ko atokwemera yuko kuza kugwa ino mu gisirikare. Abo rero bo muri batayo y'indwi no muri batayo y'umunani biravurwa yuko bo muri Tafo gushe kubaguye mu rugamba batatowe ibiziga, niko uwo musirikare agaragaza umubabaro. Abakomeretse bose nta numwe twatoye. Aho rero muri iyo mirwano yari yaheruka kuduhuza n'umubare wa M23 ku igenekerezo ry'umunani kigera mu mwaka wa 2023. Rero turasaba rero ko ibi vyose biriko birakorwa uyu mukapiteni ko biboneka yuko kuja kutwicisha bidakwiye kandi aje kutwicisha mu ntambara tudatahura. Bareke rero uwushaka kwigira yitahire, kuko rero leta y'u Burundi iriko kutureka kudotaha naho nanone tumenye iyo dushikira. Ariko uyu musirikare nkuko yabandanije abishikiriza avuga yuko aho kugira ngo dupfire ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo twajanwa mu gihugu cacu Burundi akaba ariho twicirwa, na cyane ko nubundi biboneka yuko nitwoshikayo tutozobako amahoro. Ariko ho kurwa muri ino ntambara tudatahura yo kurwana n'umari wa M23 icaruta nuko twojanwa mu gihugu c'u Burundi tugashikirizwa mu iboro rikuru rya Mpimba canke rero tukirukanwa mu kazi. Murakoze. Ayo makuru rero niyo yatanzwe n'umusoda akomeye cyane ari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, uko yariko aragaragaza umubabaro. Hagati aho rero abasoda bahora mu ngabo za EAC baratahanywe. Ariko rero ibi bintu birimwo igipfungu cishi cyane. Izo ngabo z'u Burundi ziriko zigorerwa muri Kongo muri iki gihe. Abasirikare b'u Burundi bahora mu ngabo z'umuryango wa EAC aho muri Kongo rero batahanywe mu Burundi. Ivyo rero vyitwa ko atangabo z'u Burundi ziri muri RDC. Abasoda rero basigayeyo ni abo muri Tafok basigayeyo umwambaro wa RDC bagirirwa nabi nabo n'abasirikari b'igisirikare ca FARDC. Bikavurwa yuko rero ari bo nyene birirwa bahanganye n'umwari wa M23. Turafise amakuru avuga yuko hari abapolisi 50 bo mu gipolisi gicungera inzego APR bamaze igihe barungitswe nanone mu mpisho ikinshasa gucungera Felix Antoine Tshisekedi. Abo bapolisi rero nibo nyene bambaye umwambaro wa RDC, nabo nyene bivurwa yuko gushika ubu ngubu ari mu bajejwe umutekano wo hafi cane wa President Felix Antoine Tshisekedi Kilombo. Biravurwa yuko rero amakuru dufise avuga yuko abo bapolisi kizira ko bavuga yuko ari abarundi kandi bavuga ururimi rw'ikirundi. Nanone utazi igiswahili aguma yinumiye, na cyane bo ivyabo biratandukanye cyane n'abasirikari barigoma kuko bo baronka ico barungikira imiryango yabo yasigaye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru rero twaraye turonse aravuga yuko kandi ko gukingira President Felix Antoine Tshisekedi imbere yuko amatora yiwe abandanya. Munyemere rero ayo makuru turaza kuyabashikiriza mu buryo bw'idonido mu yandi makuru yacu aza. Turaza kugaruka ku ngingo zikomeye cyane mu musirikari yabandanije adushikiriza muri ayo makuru. Reka rero twiganukire ku makuru akomeye cyane je kudushikira nkuko twebabwiye mufunyo twababwiye ijambo rikomeye cyane Felix Antoine Tshisekedi ajeje gushikiriza igisoda c'u Burundi, na cyane umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo mujyabona yuko mu gihe General Prime Niyongabo yobajije gufata ingingo ikomeye cyane yo gukura abasirikare b'u Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku itegeko ry'uko yoba agiye kubahamagarira imigomo ku mukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Bikaba mu nyuma z'uko gushika ngubu aremvye cyane
yaciye akorokana cyane ko kwigenekerezo ryejo ariho yari afise agahengwe, ariko ubugwayi bwiwe umwanya ku mwanya buriko buramutera. Nanone itangazo giturumbuka ryo barigiye gushirwa ahagaragara. Amakuru rero dufise yo kwizerwa nyuma yuko amakungu nayo nyene yatanguye kwinjira muri iyi ntambara iriko irahuza igisirikare cacu c'u Burundi n'abasirikare ba FARDC kugira ngo bahangane n'umuhari wa M23. Na amakuru ateye ubwoba aho bivurwa yuko n'igihugu c'u Buganda co bagejeje kwinjira muri iyi ntambara. Biravurwa yuko rero umuhungu afatwa nk'igikomangoma muri ico gihugu nyene yashikirije ijambo rikomeye cyane kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba ari navyo nyene vyaciye bimutera ubwoba n'igishika ko umwanya ku mwanya arashobora guhura n'akarambaraye. Ibi vyose rero umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyuma yuko ajeje kuguma mu gacereri, ariko General Prime Niyongabo nubwo nawe nyene vyatangwe ari muri uyu mugambi wenyene ashikiriza abo muri etat major yuko ibi vyose vyakozwe mu mpisho y'umwumvikano wari hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye we na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira aremeza yuko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi gushika ubu ngubu atangingo yo fata ku gisirikare c'u Burundi, na cyane ko bica biboneka yuko General Prime Niyongabo ari we afise ijambo rya nyuma. Felix Antoine Tshisekedi rero mu butumwa yarungikiye General Prime Niyongabo amusaba yuko yomubabarira ibi vyose akamufasha gushika abasirikare bamucungerera kugeza amatora aheze, na cyane ko bica biboneka yuko atamutekano w'igihugu c'u Burundi, ubutunzi nanone bw'u Burundi n'ibindi bitandukanye biriko birononekara. Ni nyuma yuko Felix Antoine Tshisekedi wenyene ajeja kandi agasezeranya igisirikare c'u Burundi kuzogifasha mu bikorwa bitandukanye, nyuma yuko ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi n'ibiriko biraba muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ari akamaramaza. Ni munyemere rero tuze kubigaruka ko vyose General Prime Niyongabo ni nyuma yuko aciye atanga itegeko ryuko